Karim Mustafa, Benzema, Luis Suarez nibiye ubona ko vyari bimazigiye abantu babinyotewe. Mvuze babinyotewe suko Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bagarutse, ariko no munsi tuvuye muri UEFA Champions League twinjiye mu ndwi ikomeye cyane ya El Clasico igiye kuba ku munsi wa gatandatu. Madrid ifise umustar bita Vinicius, FC Barcelona ifise umustar no munsi no kwita Rafael Luis Berori. Nyotinya kuvuga ko muri no mwanya Barcelona bishitsi gatwara igikombe cya UEFA Champions cyangwa igikombe gikomeye. Umugazi w'izajya Rafinha agomba kuba umukandida ari serie kuri muri Ballon d'Or gusumba undi wari wese bari kumwe muri equipe. Umumenyereza weje ko abivuga neza aravuga ati kuva namenyereza zina rwamenyereza umukinyi atanga byose afise mu kibuga nka Rafael Luis Berori. Aho rero turava mu kanya dunaca gato kuri mu majambo ashikijwe n'abamenyereza bose, ariko ni nagombye kuzana iyo mood abantu babanze bumve mbega El Clasico no musi tugiye kwinjiramo yo bari El Clasico fisa ihuriye na El Clasico twari tumaze igihe tunyotewe. Doma part tugiye gusubira kubona El Clasico were kwamenyereza kubera no munsi hari ibintu nahoze nanabwira Randre ati ibaze kumva ngo Xavi yatsinze Carlo Ancelotti. Ukumva ko ari ibintu bidasiguritse. Ariko no munsi kumva ngo Flick yatsinze Carlo cyangwa Carlo yatsinze Flick, kumva ngo Barcelona ifise Rafinha, Yamal ifise Lewandowski, kumva ngo Madrid ifise Kylian Mbappe ifise umugazi w'izajya Vinicius Junior, kongera ko abagabo bagiye batandukanye. Nibaza ko no munsi Doma part tugiye gusubira kubona El Clasico ku rwego rwiza, parce que match z'uno munsi equipe idafise umumenyereza, equipe idafise umunyegore, equipe idafise umustar, nizo facteurs zitatu no munsi. Na equipe nkuru itagira umunyegori mwiza, na equipe nkuru idafise umustar, na equipe nkuru idafise umumenyereza mwiza. L'El Clasico 294 tunasema majira 94 ku munsi w'ejo i Santiago Bernabeu. Abantu biko biragora gutanga pronostic kuko biragaragara ko ari equipe zose zisa nk'izinganya gushika muri kano kanya. Ibivuye gutsinda Dortmund, yindi bivuye gutsinda Bayern Munchen. Wanashaka kuri Barcelona ho kuvuga ko Karina gasuzuguro bakuye kuko equipe ya Bayern Munchen hareze imyaka igera ku 9 badashobora kuyitsindira muri UEFA Champions League. Umugabo ku munsi w'ejo barambikana, ndavuga umugabo witwa Hansi Flick amaze gutwereka ko nawe amaze kuba umugabo ijana ku ijana, ndetse no witwa Carlo Ancelotti watumenyereye ko mwanya munini ya cyane ariko aramenyereza imigwi ikomakomeye. Clasico mu ishusho y'abagabo babiri bakomeye cyane mu bijyanye no kumenyereza, ndavuga Carlo Ancelotti, ndavuga na Hansi Flick ku munsi w'ejo. Kitegeki Clasico mushonya baki novuga uno munsi nyangura inosije ya Clasico no yihera ku ijambo ryavuzwe n'umugabo witwa sinuka ko yari Arsene Mukunde, yari Elise yagize ijambo avuga ati kare Clasico yari geramo n'umengo Barcelona iri hejuru ya Real Madrid, canke ukabona umengo Real Madrid iri hejuru ya Barcelona. Mugabo no munsi ni equipe, ukabona ko equipe imwe muri zo hari ishobora gutsinda ugatanga rukona kitombora. Barcelona ari kenshi yatsinze yindi. Barcelona ari kenshi yatsinze Real Madrid iguye ko Real Madrid ari kenshi yatsinze Barcelona iguye. Ya Xavi na Genemeza ko atabyaro bya cyane Xavi yarafise kugira ngo atsinde Real Madrid. Ubona shaka naziriye Clasico ba Xavi bari bakira bakinyi. Hariho Clasico bana ti Barcelona vraiment hano. Ingufu sico kimwe za Real Madrid. Barcelona iri hejuru. Real Madrid kazigazinda Barcelona. Barcelona kono tingufu zayo ziri hasi yizo Real Madrid ifise Real irakomeye. Bikangira Barcelona itsinze Real Madrid. Nukuvuga ngo hakama mwivyo bitangaza. Ho kubona ngo Clasico vyabye nikinwa na nitsindwa na equipe ikomeye ahubwo itsindwa na equipe yateguye. Nivyo nuno munsi sinoja kure nivyo Clasico itsindwa na equipe yateguye gusumba yindi. Bien sûr. Mugabo uno munsi equipe d'office ziza gutana mu mitwe ku munsi w'ejo ziriko zigendera ku basore babiri. N'ubahuse kuvuga ngo Vinicius na Rafinha ni vimwe pour le moment, bien sûr. Les statistiques zinatwereka pour le moment yuko Rafinha ni mwiza gusumba Vinicius Junior. Umafise uruhara mu itsinda 17 undi afise uruhara mu itsinda 15. Nkino zose bamaze gukina muri no mwaka. Mu nkino zose no mwaka Rafinha afise uruhara mu itsinda 17. Umugazi w'izajya Vinicius afise uruhara mu itsinda 15. Statistiquement parlant Rafinha ari hejuru ya Vini. Mugabo bice bigaragara he Vinicius igituma ceza kaje hejuru ya Rafinha. Wewe n'umwaka uri kuza kugira kane n'imiburi gatatu n'imiburi cye kane ari mwiza ahora ahubwo ku mwaka yongereza nivo. Mugabo Rafinha twaramubonye yinje mwaka w'ugira kane ari ku rwego rwiza. Twaramubonye kwa Leeds ari mwiza wanashaka gusumba ino nivo afise kwa Barcelona. Mugabo
Barcelona ikigura Rafinha nari mbona nimba Barcelona yarigeze gutunga winga nka Neymar Junior iraje isubirira ubundi mu winga azoza afise izina nk'irya Neymar binabaye ngombwa rirenze nubwo badaca ku ruhande rumwe nka Rafinha yaje ari mu nimero 7 mugabo namusi kubera navuga ngo ubushobozi afise ari capable gukina hagati ari capable gukina ku 11 nabonye bwana Michael Nkundire hari bene vyo nabonye baje bene vyo baze batubwire Barcelona abakunzi b'umupira w'amaguru bakunda Barcelona mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri rusange yego ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru basanzwe bakunda equipe ya Real Madrid baserukiwe hari abakuru babo ngaha basanzwe batwara amasosiyasiyo y'abakunzi bari hano baze batubwire mbega iyi classico banayiteguriye gute ni ukuvuga ngo Barcelona y'uno munsi na Real Madrid uburyo ndazibonamo ni ishusho y'ama equipe abiri uko bigenda kose bigomba kugenda kose equipe zizohangana wanashaka mbere y'urukino umugabo yitwa Lamine Yamal zimeza ko Barcelona equipe ya mbere uno munsi bien sûr Lamine Yamal afise fact uno munsi bafashe mona mi gutsinda Bayern Dominique uri Barcelona wagowe imbere ya Bayern gutsinda ku munsi ni exploit ikomeye cyane ugacuna yitsinda ufise uwo mukinyi namye ndaraba kantu burya Bayern Dominique kuviba muri Champions League abakinyi bamaze kwitsinda hat-trick umukinyi umwe yakiniye La Corogne hari muri 2002 La Corogne Deportivo muri Espagne hari muri 2002 basubira gutsindwa na Cristiano Ronaldo muri 2016 2010 oya 17 ya bien sûr Sergio Kun Aguero yatsinze hat-trick muri 2014 Manchester City kina na Bayern Real Madrid itsinda Bayern Dominique Cristiano Ronaldo batsinda hat-trick Rafinha yabaye mukinyagira kana mu mateka ya Champions League atsinze Bayern hat-trick nuvuga ngo uno munsi equipe ya Barcelona ni Real Madrid sinje ndango nce marura muri vyakahise canke hehe uno munsi nguvuza Rafinha neza Vinicius Junior ndazishira kuri Calibrim tuzukaraba rero collective mabiyubatse gute bien sûr Real Madrid iramaze kuduha iryo zina ritwereka yuko Real Madrid ni equipe nkuru igomba kugutsinda peu importe situation zose yo birimo mugabe imbere ya Barcelona c'est pas comme ça yego Barcelona barazinyana bategurana na Real Madrid mugihe Barcelona yitwa ko ari nziza ibiri favori imbere ya Real Madrid kugira ngo ishobora kubikora ko amanota agera kuri 3 rero je ngerageje kuraba urukino rw'ejo ndashingira ku kintu kivuga ngo ndamaze kuraba match zabo muri La Liga ndamaze no kuraba match zabo muri Champions League Real Madrid muri La Liga ibiri different na Real Madrid muri Champions League yego Barcelona muri La Liga niyo Barcelona muri Champions League kuko no muri La Liga abasore ba Afrique nta kintu baziga mu nzira maze kubona navuga ngo partnership y'umwana yitwa Lamine Yamal na Rafinha ukongera ko musaza Robert Lewandowski mugiye kwa Real Madrid turazi ngo Jude Bellingham atameze neza peu importe ivyo bokina byose iratsinda mugabo mubona Real Madrid nta mupira wahabaye rero ku bwanje amahigwe n'imiburi 55 kwijana ndayabona imbere y'umugwi nka FC Barcelona ibice 55 kwijana amahigwe ndayabona imbere y'umugwi nka FC Barcelona mu gihe Real Madrid ndayibona gutsinda ibice 45 kwijana ariko nimvuga ngo ibice 45 bakumva ari vyo bike ntibumve ngo noba etone oje bon kuba hano ni opinion yiwanje kuba ngo Real Madrid nubwo nari kuyiha ibice 5 ni opinion yiwanje ariko Real Madrid nubwo no yibice 5 iyindi nka 95 ndazi ngo Real Madrid itsinze Barcelona simba etone sinangara kuko ni equipe imeze neza Real Madrid umukinyi wenyene abakinyi badahari n'umugabo yitwa Thibaut Courtois n'umugabo yitwa Daniel Carvajal n'uwitwa Rodrigo ndetse n'Uwitwa nabona abariko kandi bagarukanye full time ndetse na full uwitwa Lionel Messi mutoyi yagarutse mu rutonde birumvikana ko makinyi bituzo ku munsi w'ejo n'umugabo yitwa Rafinha nyuma gutsinda ibitsina bigera kuri 3 equipe ya Bayern Munich nayicucumira kuri Stade Montjuic ariko kandi umugabo yitwa Jude Bellingham nawe aritezwe kuko buriya mu mwaka weze muri match 3 ya Kenya na equipe Barcelona yadutsinze zose atangamo atsindamo ibitsindo 3 anatangwa na pass decisive imwe birumvikana ko yagize uruhara mu nkino zigera mu bitsindo bigera kuri 4 harimo icatsinda ku mota 90 birumvikana ko rukino ku munsi w'ejo rutegerezwa kuba rukomeye cyane abamenyereza bo rero bamaze gukora ama conference de presse yabo witwa Carlo Ancelotti n'uwitwa Sifrik witwa Carlo Ancelotti turi motive cyane ati kandi tugomba kwereka abafana bacu yuko ibyo dukora bimeze neza
aravuga ati witwa Jude Bellingham ameze neza yaragezaga petite blessure kuri cheville ariko ameze neza ku musore tegereza kuba ahari bamaje bati le Barça est favori ati il joue très bien c'est difficile de dire qu'il est le favori biragoye kuvuga yuko ari abafavori mugabe bivuga ko agacishijemwo n'ibindi bigiye bitandukanye bagiye barabaza umugabo witwa Carlo Ancelotti mu rukino rwo ku munsi w'ejo banyene byo bari hano wasati banyene byo bari hano reka twidondore batubwire